Bakunzi b'Agasozo TV ndabaramutsa cyane amurere yose nizere komeze neza meze fresh muri good muri all right ya soje mbameze neza ijwi ni muri ko murumva ni MC Donali numba maître de la capitale maître de la célébration nkuko muba musanzwe bimenyereye simba ndi jenyene mba ndi kumwe n'abandi bantu tuba turiko turabikorana tubahereza amakuru ameze fresh kugira ngo mwandanye mumererwa neza rero hariho benshi muba mushaka kumenya ati mbega indirimbo ziwacu ngaha anye mu Burundi ziriko zikurikiranwa gute na cyane cyane hano onye mu gisagara ca Bujumbura ati mbega ngaho mu gihugu cy'u Rwanda abanyarwanda bariko bakurikirana gute ku rubuga rwa YouTube indirimbo z'abarundi na cyane cyane aho onye mu gisagara ca Kigali ndaje renda bibabwire mu kanya gatoyi cyane imbere yuko mbanza guha ikaze bagenzi banje tugira dukorane muri kino kiganiro ndabaramutsa cyane Babu Deleni nzima ndameze neza cyane Mr Donali numba nanje ndakuramukije cyane gose nongera ndamutsa n'abakunzi ba Agasozo TV abakunzi b'ibiganiro ducishana ku Gasozo TV ndabwira nti karibuni sana muri kino kiganiro kidasanzwe kabisa nongera mpikaze na DJ Dumax ndakuramukije cyane MC Donali numba nawe Babu Deleni nzima nongera ndamutsa n'abakunzi ba Gasozo TV tugire tubana muri kiganiro kaze cyane karibu cyane yes nababwira ati mutega amatwi tubabwire uko ibintu bimeze fresh rero tutararandira uko biba bimeze hano onye mu gisagara ca Bujumbura hari indirimbo y'umurundi iza ku mwanya wa mbere iri kirakirikiranwa cyane ku rubuga rwa YouTube iyo nayo ninde ni Kidding kuvaria ku muririmbyi satura mabafre hariya anye muri Empire Avenue ni kuvaria muri Empire Avenue Kidding biboneka ko mu ndirimbo ziriko zirakurikiranwa hano mu gisagara ca Bujumbura muri no minsi nyene iyi minsi turimo ni Kidding iziyoboye ni mu gihe ku mwanya wa kabiri Mr Donali numba tuhabona indirimbo Pyramid harimo umuririmbyi Dramati hamwe n'umuririmbyi Kevin Kade biboneka ko ino ndirimbo ari kurikira Kidding iyo ndirimbo Pyramid ni indirimbo yahuje abarinzi batatu ari nk'umurundi wacu Dramati reka ruje ku mwanya wa gatatu turahasanga indirimbo Food.3 indirimbo yahuje ivyamamare bitatu turavuga Element kuva mu gihugu cy'u Rwanda Bruce Melody ekana Loskana nayo niyo ndirimbo iri ku mwanya wa gatatu uzikurikiranwa cyane hano mu gisagara ca Bujumbura ni ibintu by'amateka rero duca tugaruka ku mwanya wa kane indirimbo rara kuva ku muririmbyi hariya anye akiri ku akiri yivira muri Billman Boy n'umugwi ugizwe n'abaririmbyi babiri ndetse kiri ku akiri hamwe na Double J iyo ndirimbo rero yiswe rara yikuranye n'umuririmbyi Chris Easy kuva hariya anye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda nayo iza ku mwanya wa kane nukuvuga uko bimeze twavugiye ko ku mwanya wa mbere haza indirimbo Kidding ku mwanya wa kane hacagaruka indirimbo y'umurundi kiriku akiri ariyo yiswe Lala nukuvuga ko havuye indirimbo Kidding hacacamo indirimbo zibiri kugira ngo hagaruke indirimbo y'umurundi aho hacaboneka indirimbo Lala ya kiriku akiri ari kumwe na Chris Easy kuva ngaho mu gihugu cy'u Rwanda ni mu gihe ku mwanya wa gatanu hari indirimbo ya Diamond Platnumz yitwa Shu ku mwanya wa gatandatu niho hacagaruka rero indirimbo y'umurundi DJ Pole ari kumwe na Dramati ndetse na Juno Kizigenza ni indirimbo yitwa Your Love ni indirimbo yahuje Dramati indirimbo ya DJ Pole yayihuje na Dramati ekana Juno Kizigenza kuva mu gihugu cy'u Rwanda niyo ndirimbo iri ku mwanya wa gatandatu muzikurikiranwa cyane hano mu gisagara ca Bujumbura indirimbo yarigize iminsi ikunzwe cyane kandi bikabigikunzwe nayo turayibona niyo murundi igaruka muri zino top 10 tuvyite amateka aba ageretse ku yandi kuko no ku yundi no ku mwanya w'indwi haja hazikurikira indirimbo nyene y'umurundi wona nayo ni Itemporize kuva hariya ku muririmbyi Dramati umuririmbyi Dramati niwe yakoze indirimbo Itemporize imaze iminsi ikunzwe cyane ngaha mu gisagara ca Bujumbura indirimbo ikoze neza cyane amasanamu meza cyane ikabigaragara ku mwanya w'indwi aho ikurikirwa n'indirimbo y'umurundi nyene n'amateka ageretse ku yandi indirimbo y'umurinzi Tisemba umujena ikabikora neza cyane yo yise Uransaza niyo dusanga ku mwanya w'umunani indirimbo Uransaza ni indirimbo ya Tisemba nogira nti imaze n'igihe gitoyi isohotse rero ino ndirimbo iza ku mwanya w'umunani nukuvuga ko ino ndirimbo ya Tisemba igira izi ndirimbo guhera ku ndirimbo ya gatandatu iyindwi n'iy'umunani ni indirimbo z'abarundi ni mu gihe aha twabatoreye top 10
muri ino ndwi ingene indirimbo ziriko zirakurikiranwa kuri YouTube hano mu gisagara ca Bujumbura. Ni ukuvuga indirimbo zisigaye zose, ni ukuvuga indirimbo y'icenda n'iy'icumi ni indirimbo z'abanyamahanga. Ni indirimbo y'icenda hacakurikira indirimbo My Baby ya Diamond Platnumz hamwe n'indi ndirimbo One More Time ya Kenny Soul igira y'icumi. Byumvikane rero mwino ndwi turangije, mwino ndwi dusozereye. Ni ukuvuga ko indirimbo z'abarundi zakurikiranwe cyane. Turabonamo indirimbo Kidding ya Satbi, iyo ndirimbo iri ku mwanya wa mbere. Tukaca tubonamwo indirimbo yitwa Lala ya Kiriku Akili. Hakacaza indirimbo Your Love ya DJ Polly iza ku mwanya wa gatandatu. Iza ku mwanya wa gatandatu. Irimo ni ya DJ Polly na Juno Kizigenza ndetse na Dramati. Ku mwanya w'indwi turahabona indirimbo Itampolize ya Dramati. Ku mwanya w'umunani tukabona indirimbo Uransaza ya December. Ukuvuga indirimbo z'abarundi zirimo ngaha mu top 10. Indirimbo zingana. Indirimbo 5. Ni indirimbo zishika kuri 5. Byumvikane ko izindi zose nizabanyamahanga kiretse ko barimo indirimbo imwe yitwa na Kevin Kade irimo muri Dramati. Mugusa nayo urumva ni featuring indirimbo ni Nyarwanda gusa irimo featuring muri Dramati. And tubona ko ni bice 50 ku 50 uko dukurekana indirimbo zo mu Burundi nizo mu mahanga. Muri top 10 tubonamo 5 ndundi n'indirimbo 5 z'inyamahanga. Rero imbere yuko tuca tubabwira uko ibintu biba bimeze fresh, reka tuanze dusimbire mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda nako hariya Kigali. Mbega muri iyi ndwi irangiye hoho umuziki w'u Burundi bariko bawukurikirana gute ku rubuga rwa YouTube? Ni Kigali hariya mu gihugu cy'u Rwanda. Kigali mu gihugu twababwiye ingene kuri YouTube mwino ndwi dusozereye twababwiye ingene turiko turakurikirana indirimbo z'abarundi. Reka dusimbira aho hakurya mu gihugu kibanyi cya Kigali narijya dukunze kubona cyane igituma baba bibaza bati mbega kubera iki batatubwiye mu bindi bisagara muri Nigeria canke mu bindi bihugu. Igituma nuko dukunze kubona abaririmbyi bo mu Rwanda barakunze kugendera cyane, barafitana imigenderanire ikomeye gose n'abaririmbyi bahandi. Nico gituma rero turadukeneye kuraba mbega bafise urukundo rungana gute ku bikorwa by'abarundi nabo. Reka tubirabe gate, reka tugireko renga mu gihugu cy'u Rwanda mu gisagara ca Kigali. Turabona ko indirimbo ya mbere irakurikiranwa gose ni Fudoto. Ariko rero ntituza kuzibabwira zose, ariko twe turabamwo indirimbo y'umurundi yoba irimo ni mu gisagara ca Kigali. Turiko turaraba indirimbo y'umurundi irimo iza kuza mu kibanza cya kangahe? Iza kuza mu kibanza ca gatatu. Iyo ni indirimbo Lala ya Kiriku Akili ari kumwe na Chris izi kuva mu gihugu cy'u Rwanda. Indirimbo Lala ya Kiriku Akili rero ari kumwe na Ntuzeya na Chris izi kuva mu gihugu cy'u Rwanda niyo yonyene duciye dusanga irimo mu ndirimbo ziriko zirakurikiranwa cyane mwino misi ngaho hakurya mu gihugu kibanye cy'u Rwanda na cyane mu gisagara cya Kigali kabisa. Rero Derosi nk'abantu bariko barakurikirana kino kiganiro turiko turacisha hano onye kuri televiziyo ya Agasozo TV benshi bakunda cyane, urashobora kugira icushikirije kugira ngo nabo bashobore gutahura ikijanye nuko umuziki uri kurakurikiranwa hano onye i Burundi na cyane mu gisagara ca Bujumbura ku rubuga rwa YouTube ndetse no ngaho mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda uko bariko barakurikirana umuziki w'abarundi haji Kigali ku rubuga rwa YouTube. Uri kurabyihweza nuko mwino ntuze zino statistique tuberetse tubabwiye biraboneka ko twebwe ni uri kuraraba kungene turiko turakurikirana indirimbo we 50 ni top 10 twabwiye 50% ni zahani wacu mugi zindi 50 ku ibindi bice 50 ku ijana ni indirimbo zahandi. Byumvikane rero ko
umurindi je nogira ntituragira ku rugero rushemeye Yes, wo sir. kuvuga ko turiko turakurikirana indirimbo z'abaririmbyi biwacu ku mbuga cyane cyane tutibagiye ko izi mbuga zihemba abaririmbyi Yes, sir. kugira nabo barabe ingene baronka akantu mu mwuga wabo rero ntituragera ku rugero rushimishije wo kubakurikirana wo gukurikirana ibyacu ku mbuga zigiye zitandukanye Yeah. kuko ahanini buriburi basi habwirizwa kuba ari 70 nko guhera kuri 70% kuduga tukabonamo nk'indirimbo nyino top 10 tugasangamo indirimbo nk'indwi z'abarundi ziko zizi imbere ziko zirakurikirana kandi rero zikaza ahubwo n'imbere oliye yo kuza ziraza ngo ku mwanya wa mbere ngo ku mwanya w'indwi ngo wa gatatu ahubwo zikaza mu bibanza vya mbere kuko nitwe tubiraba rero biba vyiza iyo jewe ndavye kwanza nkahera kuri bijya vy'iwacu aho hakurya mu Kigali tuza gusanga indirimbo nk'ibice 90% bakurikirana indirimbo ziwabo rero byumvikane ko twebwe hari ahantu tutarashika sinzi ko biva kuko ari twe dukoresha imbuga ngurukana bumenyi ku murindi muto ntabyo nomenya ariko haracyari nk'intambwe. Yes, imbere rero yuko turangiza kino kiganiro reka dusabe DJ Dumax nawe agire ico yongerako ndetse ako twokwita agasunika luki kugira ngo anawe agire ico asaba abakunzi b'umuziki w'u Burundi ndetse n'abariko barakurikirana kino kiganiro cyose hano onye kuri Agasozo TV. Yes, MC Donald Numba. Aha. Ikintu abantu babanza kumenya Yes, cicatumye ihangiro rya kino kiganiro. Yeah. Twabazaniye ibiharuro by'ukuntu mukurikirana indirimbo zayo. Yes, kugira kuko rero twumva abaririmbyi twahuriye mu biganiro bitandukanye haraba ukwidoga gukomeye cyane kavuga ngo ntimudukurikira mu Burundi ngo mudukurikirana gutya. Rero twabazaniye ibiharuro biboneka. Umuririmbyi akavuga ati jewe mu gisagara canje bankurikirana gutya. Yes, jewe rero sinzi ikibazo kihari ngaha i Bujumbura nona abantu ndakurikirana indirimbo ziwacu sinzi ko ari uko tumvika irundi sinzi ari uko tumviki mugabo nzoreka kumvika ururimi rw'igihugu cacu uza gusanga statistique ziteye isoni kuko sinumva ukuntu mu bindi bihugu badusunza gukurikirana twabasunza gukurikirana indirimbo zabo. Yes, ni gute indirimbo igihugu runaka igihugu cy'u Rwanda ngo dusangiye ururimi nico cakiza kutuyobora vraiment abarinzi bacu basigaye bandika neza bakora video meza barakoresha amafaranga kandi nabo baba bakeneye kuyagaruza kandi kuyagaruza ni twebwe umva mbwe atacu tubafashije tuba tubaciye intege rero no saba abantu dukurikira ivuga kuza turakurikirana izo mbuga zihemba zaba Spotify zaba indimbo izo mbuga zose za streaming turazikurikirana cyane kugira abarinzi bacu tubasupporting tubafashe nabo bagira icyo bisununiye kuko umuntu amaze kuja Dar es Salaam agakora video umuntu akaje Zanzibar agakora video ugasanga hana 1 million loss ucumenga ntava mu gihugu ucumenga nta bantu bamushigikiye jeri cyo mbona nuko twese twoja hamwe tugakunda ivy'iwacu hama tukabikurikirana kandi byogira agaciro mu gihe tukabihaye. Asante sana MC Donald Numba nawe ngira bagira icushikirije. Kabisa nibaza ko bavyumvise birakwiye kandi biba bitunganye ico umurundi ategezwa gukora canke ico umwana wo mu Rwanda ukurikirana muziki wo mu Rwanda ategezwa gukora. Ni vyiza yuko badukundira ivyacu nabo tukabakundira ivyabo twe twatanguye kubikora ariko rero tugaruze hano onye ku Barundi ni vyiza nabo yuko bakunda ivyabo kurusha uko abandi nabo banyamahanga baza kubakundira ivyabo. Ego turafise indirimbo zitanu ziza muri 10 za mbere zikurikiranwa hano onye mu gisagara ca Bujumbura ku rubuga kwa YouTube muri no somene turiko turarangiza mugabo nubwo izo zitanu zirimwo ntiziza ku mwanya wa mbere zose haraza haracamwo ku indirimbo zo mu mahanga. Ni vyiza rero byoba biryoshe mu gihe izo zitanu zose ziba zije imbere zikaba arizo ziza gutangura muri iyo top 10 biba bishemeye gose biba bimeze neza cyane. Rero iki kiganiro hanyuma tuzokigaruka ko tubabwire ngene ibiharuro bizoba biriko biragenda ubuzokurikira. Reka rero tumere nk'abasezera twikebanura kuko akaryoshe ntigahora mwitama. Reka dushimire Bab Derlene nzima dushimire na DJ Dumax nabonyene nakanya akabo ko kugira ngo basezere abariko baradukurikirana. Merci beaucoup Mr Donald Numba ndagushimira cyane gose na DJ Dumax ngira ntitwakoranye neza cyane abakunzi bacu ndabashimira gose bandanye bakurikirana ibiganiro vyiza nk'ibi tubandanya tubashikiriza. Okay nongeye kubashimira MC Donald Numba nawe Bab Derlene nzima kuko dukoze ikintu komeye cyane ni kiganiro
gifise ico kivuze ku muziki w'u Burundi ngira ko abazogikurikirana bose bazogira ico bahinduye mwakoze cyane bakoze n'abakunzi b'Agasozo TV twabanye muri uno mwanya ciao ciao. Yes kabisa dukuranye ko amaso imitima tuba turi kumwe murugiraho muba wawe turabakunda cyane ni ikiganiro kiba kimeze fresh cyane kimeze neza gose c'umuziki turabakunda sana Agasozo TV duhari ubwanyu.